Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Urubanza rw'abantu bagirizwa ibiturire mu buruhukiro bw'ibitaro vya leta rwari kuba uyu munsi kuwa gatanu igenekerezo rya 19 Ntwarante, gungururijwe kuzoba igenekerezo ya 26 ku kwezi nyene, kubera ko sentare ijejwe kurwanya ibiturire ifata ko urwo rubanza ari ikibiriraho. Abo bantu bagirizwa kurya ibiturire, batanu muri bo n'abakozi b'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bajejwe uburuhukiro bw'ibitaro, uwundi nawe ni uwurongoye ishirahamwe Fleur Naturelle rifasha mu gushingura abapfuye. Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, mu nama yagiranye n'abajejwe amashirahamwe y'abunguruza abantu kuri uyu wa gatanu muri Hotel de Ville, yashikirije ko ingingo yo guhagarika gutoza amafaranga ku bituro vy'abunguruza abantu n'ibintu ari ntabanduka, kubera ko ngo ayo mashirahamwe yivye abanyagihugu, kandi vuba hagiye gushirwaho umugwi uzobujejwe gusesangura aho ayo mafaranga yagiye. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye itangazo, muri iryo bakaba bashikirije ko ryasekeza yo gucandaga abana bafise kuva ku myaka 3 gushika ku myaka 4 n'amezi 9 babakingira indwara y'ubukangwe, yongewe kiringo c'imisi 3 kubera vyari bizwi ko ico gikorwa giherana n'uyu munsi wa gatanu. Bakaba bongeye iminsi kuva ku igenekerezo rya 22 gushika ku igenekerezo rya 24 Ntwarante, kubera ko igitigiri c'abana bacandazwe kidashimishije. Kuri uyu wa gatanu, Fondation Bonne Action Mugiraneza irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ifadikanije na Fondation Merck isanzwe ikorera Dubai, isanzwe yigisha abaganga b'abarundi gukurikirana abafasoni bigora gusama. Ambassadrice wayo akaba ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Batanze imfashanyo igizwe n'umuceri, ibiharage, ibitenge ku bafasoni 100 bo muri komine Ntahangwa bafise amikoro abayabaye, kandi yabaye arahagarara kubera ikiza ca COVID-19. Angeline Ndayishimiye yiyemeje kandi kuzofata mu mugongo abakenyezi bose bazokwijukira kuja mu mashirahamwe. Abagabo 2 bo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi barafatanywe ibitansi vya magendo bifise agaciro k'imiliyoni zirenga 4 z'amafaranga y'amarundi kuri uyu wa kane. Ubu bakaba bari mu minwe y'inyamiramabi. Muri bo harimwo ubusanzwe afasha umunyabigega muri komine Mugamba muri iyo ntara nyene ya Bururi. Ngo mu matohoza yabaye ivyo bitansi vyakorewe muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura, kandi ababigizemwo uruhara bariko bararondegwa n'igipolisi. Mu nama yaraye ibaye hagati y'abaserukira abandi mu buzi bwa leta hamwe n'abatowe muri komine Makamba, hashikirijwe ikibazo c'umwonga wa Munyika uriko urasiba. Abasanzwe barimira muri uwo mwonga barafise ikibazo c'amazi ingene ashika mu ndimo zabo, bakongera ko umwimbu utera ugabanuka. Abo barongozi bakaba bemeye gutambutsa ico kibazo kugira ngo bagihagurukire, ngo kubera hatagikozwe uwo mwonga ngugarukirwe kuza ntawe uzosubira kurimayo.
Mw'ijoro ryo kuri uyu wa kane ushira uwa gatanu, ibisuma bibiri vyarafatanywe, ivyo bihejeje kwiba mu gihe c'isaha 8 z'ijoro, aho bafatanywe ibiro bingana n'150 n'ibindi bitandukanye. Imbere yo kwiba babanje gutobora impome ku nzu zibikwamwo ivyimburwa, ariko nubwo hafashwe babiri, abo basuma ngo bari bagizwe n'umugwi w'abantu 5. Abatarafatwa baracariko bararondegwa. Buramatari w'intara ya Kayanza Remy Cishahayo yarifadikanije n'abanyagihugu kubagara umuceri wateragiwe mu mwonga watunganijwe muri komine Muhanga ku musi wa kane igenekezo ya 18 Ntwarante, aho nyuma yashikirije ko abatazobagara umuceri ubugira kabiri bazocibwa ihadabu y'amafaranga 5,000 vy'amarundi umwe wese. Imvo uwo mwonga watunganijwe ku mafaranga imiliyaridi 11, ngo rero ni ukuvyaza umusaruro gushikaho intara ya Kayanza izoba ikigega c'igihugu. Mu ntara ya Bubanza Igihanga hari umwigeme yatewe grenade kubera ko yari yabenze umusirikare, nawe acaguma amugira ko iterabwoba. Ivyo bakaba babiboneye mu butumwa basanze mw'iterefone y'uwo mwigeme. Inyuma yo gutegwa grenade yaciye ajanwa kwa muganga. Abikekwa harimwo uwo musirikare n'uwundi munyagihugu yagirizwa kuba yarafashije muri ubwo bubisha, kuko ngo vyabereye ku mbuga yiwe, bari mu minwe y'ubutungane. Wiri Ndayikeza ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bubanza amenyesha ko mu misi ya vuba urugomero rwa Kajeke rugiye kubakwa. Ubwo rugomero rukazovomera indimo. Niyo mpamvu abanyagihugu bose bahora barimira ahagiye kubakwa ubwo rugomero bamaze gukugwa muri ico kibanza, bakaba barahawe ayandi matongo. Mu Rumonge abadandaza isima ya Biseko bari bamaze imisi 3 badakora, bagirizwa kugurisha ku giciro kiri hejuru y'icashinzwe na leta y'u Burundi c'ibihumbi 24,500. Basubiye kugurura kuva mu gitondo co kuri uyu wa gatanu. Bakaba bugururiwe inyuma yo kuriha ihadabu. Buramatari w'intara Rumonge Consolateur Nitunga akaba yagiranye inama nabo kuri uyu wa kane, aho bumvikanye ko umufuko w'isima utazorurenza amafaranga 26,000 baravye uko ishika mu Rumonge bigoranye kandi ari nke. Dutandukire amakuru avugwa mu nkino. Munyamabanga mukuru wa FFB Jeremy Manirakiza yashikirije ko abarorerezi 5,000 aribo bemerewe kuzokwinjira kuri stade Intwari kurorera urukino ruzohuza umugwi nserukiragihugu w'intamba mu rugamba hamwe n'umugwi nserukiragihugu wa Centrafrique. Yagize ati bivanye nuko uheruka ku rukino rwa Mohitani twaciriwe amande kubera tutubahirije ingingo za kafe kuvyerekeye kwirinda COVID-19, ubu tuzohabera amagabo. Abarorerezi 5,000 nibo bonyene bazokwinjira. Urwo rukino rukazoba ku musi wa gatanu itariki 26 Ntwarante umwaka wa 2021. Nayo mu bakinyi b'intamba mu rugamba basanzwe bakina mu bihugu vyo hanze bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi, hari Ntibazonkiza Saido na Nzeyimana Philippe bari bamaze imisi bahari. Nayo kuri uyu munsi mu gitondo abakinyi Nahimana Jonathan, Nzigamasabo Steve, Kwizera Eric na Mustafa Francis bashitse i Bujumbura, aho baje kwifatanya n'abandi mu gutegura urwo rukino.
iyo ikaba ari incamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.